kare warondera kumva ico Imana igomba ko ukora ca wumva c'est comme ça rigufasha ko décida ubwo usigaye cane uri muri stratégie mu byumviro by'abantu maximize umwanya wose ushoboka kugira ngo ngume ndi jewe kunguma ngume mu kwizera kuzovyara bya bintu nkeneye keti soit apôtre prophète évangéliste intercontinental imbere y'Imana uri umwana mugiye wabaye nk'umugabo vuga ati ndabiza amavuta yanje arabazana ibintu nk'ibyo niyo piège izana kenshi arrogance izana ubwibone izana ibintu byinshi umuntu agatangura kumva umengo niwe. Bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV, mumeze neza. Je tuvugana ni Pamela Irene Irakoze. Uno munsi mko muribaza ngo tuvugana iki? Uno munsi ndashaka ko tuganira kuri iki kintu, umutima w'uhimbaza Imana vy'ukuri. Mu gifaransa ni le cœur d'un vrai adorateur. Mugumane natwe, muntize amatwi, murize umutima à tout de suite. Bakunzi bo kukayi, bakunzi ba Pam Channel TV, nongere ndabaramutse, nari ndabakomboye cyane. Jewe tuvugana ni Pamela Irene Irakoze, nongeye gutegwa iteka no kwakira umutumire adasanzwe, kandi buriya muza gusanga ari umukunzi wanyu, muzana agafanta orange. Ego no musi rero twakira umutumire adasanzwe, ndyohewe cyane, ndongikiwe nijoro akunzi bibana. Ego turakira umukozi w'Imana Pastor Lopez, un vrai adorateur, umuntu w'Imana nyene, adufasha muri byinshi. Indirimbo ziwe zidufasha gutazira Imana, zigatuma twiyumvira ku bukuru bw'Imana, zigakiza n'imitima yacu n'ibindi mwenshi mwege ndazi ko mufise ico zihora zibafasha. Uno musi rero ari mu bwami bwa Pam Channel TV. Reka tumwakire Pastor Lopez, karibu muri Pam Channel TV. Mwakoze cyane. Turanezerewe cyane kukwakira. Nanje nezerewe kuba hano. Turakubona kwere. Bako kwamana akanyamuneza misi yose. Just nigera ndakubona ushavuye vraiment. Kandi sindavyifuza. Cyane ni kwere uri sportif. Kwera ni camwa camuhemiye. Aha. Nuko murumvise agaseke byama vyamwemuyera. Ego Pastor Lopez, no munsi nagutumiye hano mu kiganiro kukayi kugira ngo no munsi uri umuntu novuga muri iyi myaka yacu yarutse, haraje benshi kandi twemera kandi twubaha cyane, n'ububake dufasha. Aho nitworeka kuvuga abatandukanye, Apotre Apollinaire n'abandi badudu bagiye baradufasha mu ndirimbo zo kuramya Imana, kandi tuba respecta n'uno munsi. Namwe mwaje inyuma yabo, hariho n'abandi baje, ariko namwe muraza. Uno munsi muriko murafasha imitima y'abantu benshi mu gutazira Imana. Turababona ku mascene atandukanye. Uno munsi nkuko abo muri iyi minsi tubivuga, womengo muri kuri hits, mumva barire nitiza aho kajambo. Ego ariko ndashaka turengere ivyo tuvuga byo kuri hits. Ndashaka tuganire ku kintu kivuga ati un vrai adorateur, le cœur d'un vrai adorateur. Bakunzi bo kukayi muraza kwihangana, ndazi utacumva le cœur d'un vrai adorateur mu Kirundi afashe utari ko aravyumva, mugabo umutima uhimbaza by'ukuri. Aha. Urakoze cyane. Umutima w'uhimbaza by'ukuri. Kuri mwebwe umeze gute? Kibazo ciza. Umutima w'uhimbaza by'ukuri ni umutima respecta, ubaha uwo ugiye guhimbaza. Umutima wuzuye igitinyiro n'urukundo rwinshi kuwo tugiye guhimbaza ariyo Mana. Hanze ya stage, kubera iyo bitarimwo igitinyiro, kubaha, ukunda uwo turiko turahimbaza, apana indirimbo, apana gukunda kuririmba, niwo mutima ugomba kuranga uhimbaza by'ukuri. Ego nuko no bivuga.
kuko indirimbo z'Imana zinshi z'ubu usanga ziryoshe ukanezererwa no kuziririmba ukaziririmba canke ugasanga umuntu banamutumiye yaje muri concert akitega umuziki niki kuri mwebwe nk'urya muntu yaje nko muri concert yaje nko kuri canke yaje no gusenga wanashaka vy'ukuri nuwahe mutima uwuhimbaza ategerezwa kugaragaza vy'ukuri kuko hariyo n'igihe umuntu nk'abantu nk'aba worshiper niko twovuga bajya barongora amalouange ugasanga nk'umukiriso arashavuye ngo ariko ajana mu zisinzirizo ngo ariko ajana mu biki nibaza ko aba yavuye muri wa mutima wo guhimbaza vy'ukuri ariko arajana nibiryoshe nibigumbagumba nashaka rero ko umuntu ariko arakurikira kino kiganiro yumva vy'ukuri amenye place ubuhimbaza vy'ukuri abameze gute umutima wiwe ubumeze gute okay comme turiko turabaye ikintu cyo guhimbaza canke adoration ni ikintu kiri uniquement réservé à Dieu ikintu cagenewe Imana twebwe tuza kuronkeramwo mugani ikintu cagenewe Imana rero iyo umuntu par exemple akavuga gusinziriza canke indirimbo ntariko aririmba indirimbo nashaka canke nkunda zishushe ziri kuri hit ivyo ça n'a rien à voir n'Imana kubera iyo umuntu agiye muri restaurant avuga menu baramuzana menu agatora ico yifuza no ku bantu ba worshipers aba worship leaders abarongora louange na adoration buriya mwemu yera birivuga ngo nta wuzi biri mu muntu uretse mwemu yiwe hama nta wuzi nibiri mu Mana uretse mwemu w'Imana no muri adoration ko mari vy'Imana niyizi menu du jour ishaka uyu munsi irashobora kuno munsi ishaka ko tuvuga ngo tuyibwira uruwera kuko ni vyayo irashobora kubigomba ko tuyibwira ko yera mwakwira indirimbo hitinza ataya uruwera irimwo abantu baza kumva umengo ukora dusinziriza pourtant ivyo si gwawe ni ivy'Imana rero worship leader nimba Imana yoba yamurongoye umunsi kuvuga uruwera canke urahambaye canke uri umwizigirwa teme kanaka twebwe twakagomba gukurikira kandi ntibifatanye n'ibigumbagumba adoration kuko si gwawe ndavyibuka ncinebuka akantu kamwe ahantu hamwe nari kira ndongore louange na adoration shengero hama umuntu umwe araza arambwira yo ndashaka pastor uzi kurimba kakaririmbo akanaka ndagakunda uzi ukaririmba ne okay ndavyemera no wakabiri ndabona ati uyu uzi kuririmba inyene bose barambwira zasabwe ndabemerera ariko nshitse rero kuri podium nace naho urajya jambo ke Yesu yakubita abantu mu rushengero agafata ibimoka agasanzaza ibintu mfatwa na colère ntazivuye numva mwe mari karankomenika bajya abantu bagusavye indirimbo comme si ari wewe arakabutoki wawe wifyondera alors kari jende sida menu nkeneye uyu munsi numva colère iraje ndavyibuka ico gihe ca ndasaba mu minota 2 ca mbanza ko explique ibyo ndiko ndumva ko mwemu ababaye kuko tubifata nk'ibintu twebe turyohera avant ko biryohera Imana twe tubanza kunezereza Imana igaca bitugarukanako natwe tukanezerwa si l'inverse si twebwe bibanza kuryohera hama bishe biryohera Imana munezero wayo ugaca inkomezi zacu gaca bitugarukako nuko navuga yego hama nkamwege musanze murongora abantu kutazira Imana uraba ko abantu mude barimwo donc ko binjiye canke uri kurabandanya kuri ico wari kuravuga canke n'abantu biyarinya kuco uriko urakira kiva ku Mana n'ibintu bibiri kuko hariyo abavuga ngo ndiko hari interview nigeze kumva ngo ndiko ndaraba kukungene
canke hariyo n'abexija nka mwebwe muriko murafasha abantu gutazira ngo haguruka ngo gira ibi ukabagirisha amagymnase kubera mubona hari n'umuntu akunda kwitazira yicariye yimereye gutya akumva ni hari ko arumva Imana hazumva mwe murahagaze harya sinzi ko bifatanye na kwa kundi ko kubona yuko abantu binjiye arabahagaze bariko baragira gutya ntabyo nzi ubundi twebwe turi mwebwe muriko muradufasha gutazira Imana muri uwo mutima wo guhimbaza Imana tugomba gukurikira mwebwe canke nimwe muraba yuko abantu basinziriye canke bashushe hanyuma ngira mwacumvise ikibazo navuga ko ibintu byinshi position umuntu afata no kurumva twaramenyereye hari ibintu twakuye muri culture twamenyereye ko umuntu ari imbere akoresha ikintu ca motivation vuga kugira abantu ntibasama cyane basinzire kuba motive gutya na gutya na gutya senga giruko mugabo iyo ahantu hari abantu bazi baje afise ca gitinyiro ca kwa rukundo ku Mana ya respect ku Mana bumva ko adoration ari Imana barasuka imitima yabo hama n'amaposition ashobora kuba atandukanye kuko muri adoration hari ikintu twitwa expression uburyo tubigaragaza ikintu gihera indani mugakiza kuba exprimer mu buryo butandukanye normal mingene byagomba kugera nuko wa muntu kubera nzi uwo yaje guhimbaza hari umuntu aza kuba ari à l'aise kwicara hasi gufukama gutarika ibiganza guhora agahagarara kamera kuko jewe kenshi hari igihe silence mu gacerere navuga nk'umwanya ndi jenyene noshobora kubwira ko ngiye mu masengesho uhagaze ku muryango kavuga ati ya pastor ntakarasenga arasinziriye kubera uwo mwanya nshobora kumva muhemu yari karako aravugana nanje mu mwanya wo gucereza kuko muri adoration si twe tuguma tuvuga ni intimite hari igihe tuvuga hari igihe bari karavuga mu gacerere hari igihe bari karakuganiriza kubera rero mu idini twumvise ko ubwirizwa kubanza haleluya urumva ugasanga yagomba kuvuga nawe uri kuramucamo rero muri ujya mwanya harabamwe ibintu byinshi no kumenyereza abantu d'abord ko adoration umuconducteur wa mbere si jewe ndi mbere umuconducteur wa mbere ni muhemu yera azi biri mu mutima w'Imana ivyagomba uyu munsi hama gaca mfasha kubikora uko kenshi n'abandi bagakwirikira uko uwo mwidegembye ukagaragara no mu bantu ni nka spray abantu bafurowingira ukurazi ko no muri Bible cagihe Imana yasabye cagihe bagomba kuzunguruka cagihe Yeriko yababwiye ati ngo shira abatazira imbere hanyuma mwe mubakurikire urabyumva nibaza ko ari uko nyene byategerezwa kugenda mwege muraduza ikirere hama tukifatanya namwe hamukare ko mwidegembyo wamwemuyera mu bantu uko mwema ari karamurongora mugande fa kubera n'igihe ushobora gusanga kumbure hari abantu batazi cumenga uri kuraba motiva cha kuba kubereka ingene bo bikora rimwe rero hanze harabaje ariko ubundi hakabwiza kuba uwo mwidegembye no kurumva haje ibintu byinshi ku ma image ko abantu bameze ku bana muri iki gihe umuntu ashobora no kuba ameze gutya afite na telefone ariko arira ukavuga ati rumva tuketse kuri mane tutabaye rumva defu gasanga hatakaye ca kintu gihera mu mutima kwa kundi umutima wose attention yose migani 22:28 avuga ngo mwana wanje umutima wanje wose ya icongereza bavuga ngo dear son give me your full attention mpa attention yawe yose donc muri adoration iyo attention agomba kuba kuri yo apana ngo nza kuronka ifoto guposta ndaza kuronka hanige nibaza umwanya wawuronse gute byagenze gute yego. Bienvenue dans un univers où chaque histoire mérite d'être racontée avec passion et créativité. Votre partenaire en communication audiovisuelle. De la conception à la diffusion, nous transformons vos idées en images impactantes. Des documentaires inspirants, des spots publicitaires percutants, des émissions captivantes. Nous maîtrisons l'art de capturer l'essence de votre message.
Notre équipe d'experts vous accompagne à chaque étape pour garantir des productions de qualité adaptées à vos besoins. Choisissez PAM Channel TV, l'agence qui fait briller vos projets. Contactez-nous dès aujourd'hui et donnez vie à vos idées. Car chez PAM Channel TV, votre image est notre émission. Pastor Lopez kandi ahora adufasha mu ndirimbo, hari indirimbo nkunda ngo igihe no hahandi yayindi ivuga ngo naramagufa yumye wasubije ngirari sinzi ko ari iyo titre hahandi baravuga igihe naramagufa kamfashe ntazi wasubije mu ubuzima aho narihebuye yo harya nshitse rero cyane numva ntapfuye wapfuye canke wabaye muzima oya mpfuye n'umunezi urumva yo nkaca ndavyibuka ibyo byose wala igihe naramagufa fasha pasta naramagufa yumye wasubije mu buzima aho narihebuye wasubije mu inkomezi yo aho nahora ndiko ndarira aho nahora ndiko ndarira ubu ibitenga twenge sha sinibaza ko ari umuntu wabibonye ko nibaza ko ibyo bintu wabikuye muri relation intime usanzwe ufitaniye n'Imana shaka gushika kuri iki wowe ufise experience wodusharinga yoba yaragushikiye mu buzima wodupartaja aho byasa nk'ibisa nabi yaho nkuko abandi canke bihora bidushikera ukumva wogira relation n'Imana kubera ibintu bimeze neza ariko wayumiye ko mukabandanya ugiranira ubwo bucuti même si bitari bisa nkuko wari ubishaka mu nyuma hakavamo ikintu kizima bon ni byinshi cyane duhe nk'utu example nka dutatu ndabisaba ntutugire nabi reka mvuge kuri gukira indwara je mvuga na avant mariage bwa mbere je nayo indwara zitatu zakunda kuza kenshi harimo angine harimo nkazi ari estoma ko naribwa cyane kenshi yari chronique harimo na migraine donc umutwe nababara partie imwe waraza kenshi harubabaye vraiment migraine na estoma kenshi byarisubiriza hamusi umwe ndi muri longe na adoration numva nyene nta wundi muntu turi kumwe malgré ko nari muri église numva nta wundi muntu turi kumwe hama numva nufukama batatu bari dufukame cake ni ca position numva nufukama je nyene hama ko nyene ndiko ndayibwira iciri numva haje muri jewe ijya Isaïe 53 ivuga igikorwa Yesu yakoze mishishaguye twakiza ingwara igano kituronkesha amahoro cabaye kuri we gutyo hama numva ayo majambo numva harimo rero nkuko ndiko namubaza numva rero ndiko namubaza ati bya vrai umishishagu yawe twarakiza ingwara agasangwa rukuri uyu mutwe uburibwe yanjine sinze subire kuyumva ndagushimiye kandi nabyibuka ndashima Imana ndagushimiye ko nkijije ataho ndambitse kiganza kuva ico gihe Imana icirankiza gushika n'ubu wow rero naho hantu reca nza nkavuga iyo ni ya mbere ya kabiri ndibuka twimirije mariage hari umunsi nari ngiye gutanga ama avance ibintu bitandukanye no kugura ibintu bitandukanye hama amahera yose ndashira mu isakoshi ndashite mu isakoshi ndagenda hama ngiye hano ngiye kugura ibintu ngiye kugura isakoshi sanga amahera yose bayatwaye oya gute tabwira Imana ati basi niyo bari kuyiba ntivyari kuba iki gihe kubera no mwanya umuntu abakina amafaranga menshi ndavyibuka ati ya ubwo nyene vuga ati Imana oya ubu nyene muri iki gihe ndibuka hacaza agasenariyo muri jewe numva umengo satani araryohewe bino mbona umengo ariko araserebra ko noneho karasara noneho dusubira turaha numva ko kantu kanjemwo hama ndavuga ati hako ngenda mbwire ba bantu nabwiye ko nza nagire promesse ko nza guha amahera ngira ndanagonga kasubire muhira
ngende ca numva umengo ngomba kumara amazi Satani ko naza kubabara. Ngwino Ndavyibuka ca ndagenda ndiyugarana mu cumba ca ndashira ama écouteur kugira sinze kumva n'ikindi kintu hanze. Ca ndashiramo indirimbo ndatazira Imana ngomba kumbwira Satani umva umengo uriko uraserebra hama mva umengo nosara mugabo ngomba ndakubwire ko sinzi impamvu ibaye. Ariko hari ikintu Imana iriko irironderera. Ndavyibuka ndatazira Imana hari ibyo bavuga gutambisha agakomokomo ndatamba jenyene ndayibwira Mana ndagushimiye ko ibi bintu uretse bikaba, ndagushimiye ko ugomba kumpa intahe, ndagushimiye ko ugomba kwicubahiro, ndagushimiye ko haraboze ubyumva bikabafasha. Ndatazira nkaho umengo ndi jenyene kandi nari jenyene ko mpejeje numva umengo bana umupira wavuyemwo pepo numva umengo barampomvye ca ndasohoka ahantu. Yego kandi utaruvuga ngo waciye uronka amahera ubwo nyene. Eka mugandiruka ko guhera ku mugoroba natanguye kumva abantu bantelefone. Narumsufise mariage apana ba bantu wari wizeye, apana wa muntu waruzi, apana wa muntu wahaye na invitation. Yego umuntu uvuze ngo urafise mariage ngo arakantu gatoyi agomba ndagusigira ahantu utuntu nk'utwo dutangura ati haleluya amen. Ndaronka bukeye ndaronka utuntu nk'utwo atari kuri babana. Rero aho nico rero novuga haraga gatatu aka gatatu nako kantu karamfashije utazira mu gihe Satani abona yagutetereje waba ubundi ce turasha uravamwe ipepu uvugisha ukoze uri mukozi w'Imana mbwira ahantu waruri je ngira nk'abantu bumvise umengo nakano gatoya mbwira bahejeje ku ngira ukungene mwabivuze neza urapomporoka urumva ati none hamwe ngenda je rero sinda urafashije bakunzi bo kukaye mukozi w'Imana arantabaye mukuri ndapomporoka ndagenda nk'ikintu c'igikankara ikintu cankira ngwa ku gitanda nkaca fata oye nkaca indayishira hantu mugabo kumva ko kano twigishije uramaramaza Satani ntego wabikoze mugabo sindaguha akaryo ko gutwenga gucokora Imana yanje naho ibyo ntobironka ariko Imana yanje ni nzima. Merci agafanta orange le premier mai kugiye kure hose tubaye turabakengurukira kuri ako kigoro. Ego kaka exam akagatatu ndiko ndarabakonoza nahaje je ko numvume ngo duhatwishe reka ndiko ndataba. Bo ikindi ni gihe ndiko ndategura concert en 2024 maze kuronka instruction ko nzoyikora ku buntu 2024 concert 2024 cyangwa 2025 24 niho yababuke yindi yaba kuri Jardin Public. Yego nyakiriru mbona umengo nejo siriru yego Imana yanganije ndi jenyene ko nzoyikora ku buntu kandi bije nari nkeneye ngene yari nini ntayifise ndabanza ndirukana Yesu mu izina ryiwe nyene neza cyane ndakemeya kemeya bugesera baradu iyi ni mwemu yinyatsi komba kunyiba deja nzomara mare iki mugabo ndamigana mu nyuma ndabakonvenka ko nzoyikora gratuitement out of nothing ntabona nakimwe bike ryabaye icyo cy'Imana. Ego uremeza mu mutima wawe. Ego ndaronka n'ama confirmation hama ndavuga ati Imana urandushije inkomezi ndatsinzwe mugabo bizogenda gute iranambwira ama detail menshi arahiri ubizigira uhoraho byizigiro byiwe bikaba muri we azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi ibibabi byacu bitigera byuma haje hema y'iryo jambo. Ego mu nyuma maze kobeisa pastor ngaba rero n'ubushobozi bwo kumenya iki jambo rivuga urumva n'amajambo waruzi yarasanze abitse muri wewe bien sûr arakuzamo bien sûr yega rema iza kuko ufise information en fait rema ni révélation mugubanza ko ufise information nuvuga n'amajambo nasomye kumva uyu munsi nkumva umengo ntanya kirekire naronse mugabo nayabitse muri stock ku mutima nk'emu yarareza yazana rema akura muri stock y'umutima mwabika
gaca bizana uyu munsi iki nico ugendera twigisha n'utugirire na numva iryo riraje ndavyibuka ndarira kuko yaciye impana amadetaye hariho kameme abantu baba bavuga ati wumvise haje iyivuga gute niyo Jeremy 17 arahira umuntu yizigira uhora ivyizigiro vye bikaba muri we azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi ibibabi vyacu ntivyigera vyuma cyama igihe cyose ntikigera cumva uruzuba aho ndumvira ikiransurinya ntikigera cumva uruzuba nta ruzuba uzokumva mugabe cirasurinya ntuhanga amaso tel muri abantu buvuga ati muri bya bintu bisaba kuvuga ati ibi kame basi uyazomfasha uyazanshigikira aba nabimubwiye yo nababara ukihaka mugabo Imana iransunyira ntagira ico witeka muri uwo mwanya wumvise nararize cyakweriga mara bitubwira reka umuntu aca yibaza ngo nakantu ushobora kugwa neza oya nararize pe mana kweri nibi n'uyu oya ntihagire ico witega gaje ndahwereye byaramprepaye mu mutima bica bintereka ahantu aziko n'akabebe bintereka ahantu numva ndakabebe k'Imana kuvuga ngo ntaco nshoboye ntagufise nutamfasha nutanshigikira nutabikora nta wundi mfise ni wewe sindovyibagira ndagacishemwo hari periode ho nari ngezemwo conseil ikiregereza ikiregereza bimwe mu biciro biraduka deja wibuke sanzwe mse bije ntashoboye none ibiciro biraduze ndataha mbabaye bya bindi byavyuma mukota ndataha mbabaye umunsi ndabura itiro biranka kubera iki naba badugije n'ibiduze mbabaye mugabo ndamaze kumenya ibanga pour éviter que le diable satani aza kubiba imbuto mbi kwiheba canke ibindi faut ndondera umwanya gusenga ndavyibuka nca ndasoboka nari na madame ntanyumve nca nagenda muri salon ntanguye gusenga oh my god zanumva kanda mpaye ijambo no byatanguye kunderanja nkiryamye hajye baba bizitira kurarondera mama nisinzirire basi ndiruhiye deja mu mutima mpa basi nsinzire numva hari ijambo riko riraza ivyawe uhoraho ntibazobishitsa birahari Sabuka tukumengira ijambo no bandariza ahantu ibyawe n'uhoraho ibyanje uhoraho n'uhoraho azobishitsa ni muri Zaburi je crois ça 38 verset 8 ndasohoka mu cumba ngenda muri salon nsanja kurirondera ndakira hosheshe ubwira nabicumenga iryo jambo uhora hazobishitse yo mejeje kurironka ndakomye muri salon aho nyene ndanumva ari amajambo yo gusenga kubyizigira ndagushime Mana sinzi impamvu sinzi ibi byabaye ukusenyera sinzi ikintu uri kurironderera kuko numva umengo ni isi iri kirangwa ko yose biri yaremereye ndashima Imana sinzi ikintu uri kuragomba nibyo wanderesheje kuyizera kuva ngikizwa ariko ubu naho ibimengo ni binini ndashima Imana ariko kanumva rero iryo jambo rivyuye ivyizigiro rivyuye kwizera rigarukanye umunezero cyane avuga ati merci chansubira kuryama hama aho ya relation hore yagira naciye mfata stratégie malgré les responsabilités ma répétition ibiki nafata umwanya wose n'intaba ndi muri repetition cyangwa ibiki hari ahantu nacanja sindahavuga tujyane kuri wa musozi twamenye gute n'umusozi wa connection ufata connection tubwire uwo musozi ufata connection uwo musozi si kibanza n'ahantu hose ujana y'umutima naca mfata abandi karadiyo kaguma hafi ndi mu modoka ca niyugarana aho hantu senga no kuvuga na maximije umwanya wose ushoboka
kugira ngo ngume ndi jewe, kunguma ngume mu kwizera kuzovyara vya bintu nkeneye. Sino ko ari kugabanuka ngatangura kureka bimwe, par exemple nka excellence nategezwe gukoreramo nyimba ari sono imeze uku, avuga ati basi nimungire tubayabaye kugira ngo kubera uburyo mugabo kugira ngo ngumane kwa kwizera ca gicapo mfise, ndabwiza ku maximize umwanya wo gusenga, wo guma ntazira Imana, wo guma ndayibwira. Rero icinshira ahantu numva ko ndi uwayo, nta wundi ni wewe mfise. Ego. Iyo sentiment nagize après conseil nayibwiye Imana, ibintu nkoreye, ibintu ingene vyagenze, abantu ingene bitavye ku bwinshi bakabura, cyari ryo ryambere harazima we ntarya navyo wabona. Aho naho rero novuga nanje natangaye, barambwiye abana amasaha bashitse, hama nanje ngeze kuza turabura aho duca. Ikindi ntaco wamenye, umwana w'umuntu guhagarara amasaha ngahe nta ntebe zari zihari. Jewe ubwanje personnellement ndiyizi kurindira ahantu basi mubyunguka basiza zo gutana quelque chose kameme rumva hariyo esprit moya mugabo guhagarara ndindiriye concert kwe jewe ndiyizi vraiment jewe nacamuga ati ngaha ndiko ngakora iki nta sinoja kuzobyugurura kuri YouTube ndabirabe nitekereje mugabo wumve ko twarahagaze nta nukuruha gushika bihere. Yego ico kintu erega wari wadukoreye Imana. Rero après concert nico nabwiye Imana, ibi bintu nkoreye ndagusabye ikintu kimwe, sinze nigere numva nubakiye ku byo abandi bubakira ngaha mw'isi. Kumbure ari byo ngaha abantu baha valeur cyane, abambone benshi n'igihe abo bantu bazoba bahari, sinze numve ko abantu bazoza kubera banzi abantu nzi ngire ya sentiment nari mfise meme avant ntaramenya ko boza, numva jewe ndakapeti kabebe k'Imana, sinze numve nahavuye umugabo ku Mana nze ngume ndi umwana, kuko kenshi iyo piège abakozi Imana barayigwamo. Imbere y'Imana turabana, la gloire batangoye kukubwira ati urakaza urakarishe amaterme menshi, urumva ucuja muri sentiment mvume ngo n'imbere y'Imana uri umugabo, ariko imbere y'Imana turabana, keti soit apôtre, prophète, évangéliste intercontinental, imbere y'Imana uri umwana. Aka kantu k'ubustari ni kandi hama imbere y'abantu uri wa mukozi w'Imana, kumbure afise ministère kanaka, titre kanaka, mugi imbere y'Imana. Kandi shaka ko twumana tumavuze ngo mumere nk'abana bato, mumere nk'abana bato, niya sentiment umwana yumva ndi papa hari, ndi bien, papa hari, ndi muri sécurité, papa hari, byose birashoboka. Mugi wabaye nk'umugabo uvuga ati ndabiza amavuta yanje arabazana ibintu nk'ibyo. Niyo piège izana kenshi arrogance, izana ubwibone, izana ibintu byinshi, umuntu agatangura kumva umengo niwe arashoboye. Halo verse nkunda ndayivuga, yo ntihagire n'ingusika, uvuga ngo ni 2 Corinthiens 3:5 kumanuka, uvuga ngo ibi nivyo vyizigiro dufise muri Kristo Yesu. Suko dushobora gukora ibintu nk'ahari twebwe vyandurukako, ngo ariko niyo yadushoboje kuba abakozi b'isezerano rishasha. Niyo yadushoboje, suko dushobora gukora ibintu nk'ahari twebwe vyandurukako, nabijya wakoze inyuma n'ubuntu, inyuma yavyo ni ikiganza c'Imana. Yego tumira amate tubandanye. Pastor nukuri uradufashije ibintu noshoye kuvuga vraiment, sinzi ngene no bivuga je urafashije personnellement, kandi nizere ko abari ko baradukurikirana mu kiganiro kukayi namwe nyene commentaire ngaho mutubwira icabafashije vraiment. Rero hariyo akabazo ntogenda ntakubajije, turiko turasozera ikiganiro.
nka mwebwe par exemple umukozi w'Imana uruhimbaza Imana uri umu adorateur hari aho mugeze nabwiye ati isi ibita yuko uno munsi sagaseseshwa rumuri ni ibintu tumva bavuga ati no munsi Pastor Lopez n'umustar niko isi ibikonota ivyo nitubiharire kandi si ubishaka niko bakwita na Yesu baramubwiye ati hashimwa gizo baramusasira ibitenge nibiki arumva ni gute rero woshobora kutubwira amadefi muhura nayo mu buzima bwa misi yose wa muri kuragwana nayo kugira ngo umentene ikirere c'Imana umentene ubucuti n'Imana yawe yagutumye hanyuma ucugira kutubwire nizihe ngendo wa adopta kugira ngo ushobore kurengana ivyo bintu kuko biragoye. Okay, amadefi ni menshi. Cambere utaramenyekana nta ukuzi nyene n'amadomando ugira abagukenera si benshi ariko iyo rero watanguye kugira hari ikintu ca mbere haba abaguha ivyiyumviro byinshi ibi ni vyiza wogira uku wogira nkanaka nuvuga ugasanga usigaye uronka abantu baguha giriki mugasanga majwi menshi mugabo ukuntu umuntu wese yahamagawe mbaye Bibiliya umuntu wese azigame ihamagarwa agiwe hari ibintu nakashobora kubagira wewe bitari compatible nawe bitari muri cahier de charge yiwa bitari kukuntu Imana igomba kumera utazi n'igituma abigira ivyo bimusi rero kubera avuga ati par exemple ugize ibi nivyo biza gutuma haboneka iki bimeruku ugasanga kare warondera kumva ico Imana igomba ko ukora ca wumva c'est comme ça ari gufasha ku décida mugu usigaye cyane uri muri strategie mu byumviro by'abantu kandi bishobora kuba ina vyiza mugabo vyiza byose si vyiza kuri wewe hani igihe meme na Satani mu kwica umuntu azana vyiza mugabo bongereza bavuga ngo good idea which is not God's idea shobora kuba ari ivyiyumviro vyiza mugabo bitari ivyiyumviro by'ubumana ico ni defi ya mbere kandi ugasanga abantu bari mieux positionné ku kubarira ikintu nk'ico hamugacugwana defi ugacugwana gasha kubera nakakimbariye basi ndagikore mengo no bandamugaye canke no ba ntumvira iciyumviro ciwe ariho piège iza ugasanga watakaje originality ingene wewe ugomba gukora ibintu ingene wewe Imana igomba kubikora ivyo rero bitakaje hari ikintu meme utakaza spirituellement canke mu buryo Imana ari gushaka iyo ni defi ikomeye cyane gutakaza wewe gasigara uruvange rw'abantu utakiri wewe wuzuyemwe abantu batandukanye amabara menshi ego uru rugendo nkiraho nyene gutakaza originality uru rugendo canke umuhamagaro kuri twebwe no ku bandi bose bakorera Imana ko rugendo rwatanguranye na wewe n'Imana ntigwatanguranye n'abo bantu ico bituma muri uru rugendo umuntu yakagumana ijambo rinini no kumviriza cyane yakabiza kuba iyo Mana kuko abo bakumenye ari Imana yakugaragaje icya kabiri nama offre aza y'ibintu vyiza mungabo ugasanga si ibintu bivuye ku Mana amakado ati warushaka neza gose sinda gutanga amadetaye ibintu byo kurimba birazimvye pe ndibuka ariho periode nari nshaka washima nari ngiye gutangura album yindi kandi vraiment bari uburyo butari buke taronka proposition akaofe gashishiriye neza ndakubwiye amamiliyoni wacugira ubwoba byari bisaba nyene ko nja kuririmba
amahera menshi kabisa, reka mvuge plus de 100 millions. Urayakeneye mugabo kandi imigambi yacu mwaye bigira bicemwo niyo itari nziza, kandi wumva ni Imana ahubwo ntiyarinze ngo nayibaze, yakubwira ati aho kubahuka. kandi mugabo hariyo no uca wuvuga ati aha manu biri mu kuboko kwawe, hariyo no kwigisha igiki ko ravuga ati ba urumva ari ngigihe par exemple woba ushira imbere beaucoup plus amahera ntiwumvirize n'Imana, uvuga ati iranyishuye, Imana iranyishuye, amarira narize, haleluya, kuzutswa Imana iranyishuye, temene gitu kayivuga. Ndavuga Yesu na uramuhombeje Yesu. Ariko kumva nyene amahoro ari mu mutima ibyo si kwawe, urumva nk'ico ama offer at ikindi ca gatatu après concert 2024 niko karoro kandi kace kaba hafi mu bugaragara avec rumba public yari yaje, ibinyamakuru birabivuze cane n'amashurwe menshi, amaterme nenda kuvuga. Nagize amademande par exemple, ibinyamakuru, interview à gauche à droite, ibinyamakuru ngo duhe ikiganiro, bewe ntiwarimo. Ndimwo jewe sibyo nanyana kubwire twarimwo, kandi bose bagomba tuvuga niki après concert yawe utubarire rero ngene wiyumva ibyo wakoze, kuba wakoze ibi bintu, kuba wakoze yego aya mateka yawe. Natuzi none mwajuje nitubyorosha cyo gihe numva mpawe instruction y'Imana, aba bantu bose ibyo bagira kubaza bagira bakwatribuwe gloire, amateka yawe, ibyo wakoze, ibi bintu mboneka rimwe, amaterme menshi. Numva mwe marambwiye nta kiganiro na kimwe, keep quiet, disparaisse. Chanja mu ntambara yindi yihe y'amadefi, umwe wese byinterprete kwa gomvye, yaranyima ikiganiro, yagaye, yaciyagara, mugabo nuri muzi ari nabo udashobora gusigura ngo Imana yambujije iryo jambo batogyumva. Ndonsa kaje koko bivuga uyu mwanya Imana yambujije ibyo batobyumva, prefera kudisparesa nkuko wabihawe gushika igihe kindi. Iyo ni defi yindi yabaye, numva uvuga ati nze kunezereza abaje abanyamakuru, nze kugira, kandi urumva logiquement naba muri team vuga ati biraryoshe, urumva après ico kintu ucija ku ma media ukagira birafasha kuduza fan base nibiki mu ma strategie, biba birumvikana normalement birumvikana. Si bibi wanshima, si mvuze ngo ubigira ni mubi ngo iki, oya ni strategie yo kumenyekanisha ibyo umuntu ari karakora, nta cakirimo nta bibi. Mugabo jewe iyo instruction ndayihawe, tuja muri rero ko ari strategie nziza, mugabo Imana yimbujije. Ahare niho ku muhandorateur hazi ikintu cyitwa consécration, kwiyegurira Imana, kuba inyegu y'Imana, ugasubiremo neza ntutujyaniranye, kuba inyegu y'Imana. No kuvuga ngo kugira Imana ize kuvalida ko ndo mu vrai adorateur, nuko nza ko ndiko nkora ibintu uko ibishaka, apana uko ndabishaka canke abantu babishaka, canke ibintu ngirira ikimazi. Ariko ibigirira ikimazi Imana. Ntaje Paulo acavuga ngo mbega icoroshe nuko numvira abantu canke numvira Imana. Nico iyindi defi nibaza nibutse, harigeze kuba akantu no muri eglise haraba sanga warongoye louange na adoration, umuntu umwe arakubariye akajambo, vraiment pastor iyo urongoye wewe urumva vraiment turumva ko tugeze ahandi hantu. Aho nisanzwe urongora kuri eglise. Yego
arabivuze uwundi aragacishemwo vraiment wewe hari ikindi kirere urumva Uri OG. OG Yego. ndavyibuka ico gihe bimaze kuba umwe kabiri kangaha numva biraje uko nyene kwihotira gato abandi naye nsanzwe ndongwa muri worship team kuri eglise nkabaha umwanya nabo nyene ko sinaye kubibesplika uko siho ndi nabuze umwanya ndafatiriwe ni wewe uzorongora ni wewe uzokora nejo na dimanche yindi na ryari gutyo muga yari ntumbero yuko kumenyereza abo bantu ndahari ni Imana iri au contrôle au centre d'adoration bon compliment simbi mugabo iyo wumvise ari ikintu igomba vyarakumbure canke ugira wigisha abantu je numvise kubigisha muri ubwo buryo reka abo bandi bakore urabe ko batazobikora neza urabe ko batazofasha abandi nabo nyene ndayori bakure n'ingabire zabo zikure niyo ari piège uvuga ati hama mugabo urumva ari igihe vyashika kutarongora defa bawe akavuga ati ubarongora sharirimba ku ma stage manini amatara ukakumva nyene karenganye mugabo gacuvuga ati ntaco kazimanzi ico ndiko ndakora convince approval y'Imana yego ikindi ni amadefi ni kuguma uri wewe mwana w'Imana kugumana umutima sinzi ko navuga uciye bugufi kugumana umutima udependa ku Mana malgré ivyo bintu byinshi mashurwe menshi muri za ngendo nakubwira umuntu izo defi ziba izo defi kuri izo defi ingendo mwadopta kugira ngo mushobore kumainteninga ikibanza cacu ikibanza canyu Imana yabashizemo muca mugira gute aho rero maximize umwanya wo kuba jenyene ni Imana sinigera mfata ko ku ministering cyangwa gukorera abantu bigomba kuba ku rugezo runini gose gusumba gufata umwanya wo kubana n'Imana nanje kuko kenshi iyo uciye uvuga ati ndi busy ico ni defi mugace mvugiramo n'inyisho kuko hari igihe ibikorwa biba byinshi amadomande menshi ama-invitation menshi tegura indirimbo kwigisha ubutumwa bwiza gukora ibi n'ibi kwakira abantu kuganiriza abantu counseling abantu gusengera abantu ibintu byinshi bikaba usigara ndi papa ndi umugabo mu rugo ama responsabilité donc asanga ibintu bisigara umurengera ibyinshi gasigara usanga rero wumva umengo uri kurakorera Imana mu bikorwa ukibagira wa mwanya wo kwihotira iyo rero iyo bigenze uko kenshi ni handi bishobora gushika ntuzi ryari wasigaye wumva ko ari wowe ubishoboye ntuzi ryari byinjiye usigara wumva umengo urifitiye confiance gose uriyizigira gose urizeye gose wewe ntuzi ryari hinjiye ukengera abandi ntuzi ryari hinjiye ubwibone kandi ntiwanabumenyeye daye ntuzi ryari wumva umengo naho utofata ngo usenge utegura ijambo utegura umwanya ufata umwanya wumva umengo uraza kuronka ibyo uvuga ntuzi ryari nahora ndavyuma abana bavuga ati urategura ubutumwa urafata amasaha 3 uriyugaranye kumva nyine umuntu avuga ati nkemu yarazobiduha ntuzi ryari usigaye wumva umengo wewe urifitiye confiance kurusha gufitiye confiance Imana ala longe ntumenya ryari Imana yakuretse amaze kubona iyo uri kuri downloadinga video cyangwa uri kuri playinga video kuri YouTube yego yari maze umwanya ikiravuga hari igihe ukuyemo connection tubandanye amasegonda make ivuga yego kibaza wokwihenda tahubwo mugabo mu kanya gato yaza gucihagarara yego rero ntumenya ryari ibintu sinko navuga mu kuja hasi kudasubira kumenyekana ariko ndiko ndavuga ntuzi ryari hatanguye kubibwa muri wewe ibintu bidafise kamere k'Imana nama rero
inyishu ni ego uko ministering ukorera abandi niko mfata umwanya wanje n'Imana. Madamu warabizi hari igihe avuga ati ndakunda kuba jenyine. Urumva ni wa mwanya ukwiza kumenya ati stop ibikorwa simboneka imisi, stop ibi nako ndakora canke nkumva muri jewe nkunda gukoresha agaterme ngo barantelefone mu ijuru. Chef wa project. Nkumva ko hari Chef wa project. barantelefone. Urumva ati numva ariko barantelefone. Cane ngenda. Ama retraite amwe nsaba uruhusha umuryango nkagenda canke muri ya myanya hagati y'imyanya y'ibikorwa n'ibindi comme ntari busy muri ino minsi comme ntafise ico nza gukora no munsi mfuma ngenda afite sinkira umuntu ategura amasengesho gusa. Ni umuntu yiga gusenga ubudasiba mu buryo bwose bwo gusenga kandi ndabibere maso. Ico nico kenshi bagira abakristo tugira saison y'amasengesho. Ntaho umengo hariho saison yindi yo kudasenga. Epo utabiri tubara gusenga uburyo ubudasiba mu buryo bwose bwo gusenga kandi mu bibere maso. Kubibera maso rero ni handi vuga ati okay nubwo twahejeje no kuri eglise muganda bizi narubatse system mu muduga wanje canke n'amaguru kugenda n'amaguru hagati ya muri pause hagati ya programme imwe n'iyindi haza guca isaha imwe ko matacho msenza gukora hako mu mwanya gusa nyima atabantu nabwiza guhamagara twabwiza kuvugana hagati yo mwanya ndasahanuca kugumusekiriza ikirere umwanya wose. Ego nubwo buryo buza gutuma rero umuntu aguma ari sensible. Uramutse kumva Yesu reka avuga ngo ariko aravuga ngo abantu baraba babona urugiga babona ibibi mu bandi kumbe muri bo nabo hari uruntu runini urugiga sibyo. Rero ntumenya ryari utacimenya utacibona nibibi byatanguye ntunabimenye kubera iki spirituellement uri aveugle. Urabona iby'abandi niki Yesaya igice ca 6 amanze kubona ubwiza bw'Imana akabona ubuvyagiye ku ntebe akabona impuzu yiwe akabona ingene ariko aramuhimbaza muri presence y'Imana. Prophète international Yesaya aho hantu yaciye abona icirore kimwereka ingene ari umunyaminwa yanduye. Nahora ndi prophète avugishwa somye chapitre ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu abari karavugishwa ku mahanga ari karavugishwa mugabo muri presence y'Imana kufa cyari ndi umunyaminwa yanduye cyabwiwe jewe ndago. Rero dans la présence y'Imana ntitubona iby'abandi gusa tubanza kwibona ikintu gikomeye abo yamenye kera yabatoranije gushushanywa n'ishusho y'umwana wawe ava ko avuga yabahaye ubwiza gukora ku ministeringa itangaza abanza kuvuga gusa nico rero gusa siniko ndavuga muri nature yuko Yesu yapfuye kugira tugire niko ndavuga no mu buzima bwa misi yose gusa n'ishusho y'umwana wawe muri caractère yacu mu mitima yacu mu buzima bwacu muri ivyo byose. Turiko turarangiza naho tujana utegerezwa kutubwira n'ibikorwa urimwo muri iyi minsi mugabo avant y'ibikorwa uduteguriye muri umwaka wa 2026 no musi mushaka ko abantu babafata gute. Ego kuko hari ukuntu tubaremera ugasanga twabakoresheje ibyaha mutari kugwamwo kubera uko tubabona inyuma derrière novuga gute derrière la scène. Ego okay. Icambere umfata nka umuntu yagiriwe ubuntu n'Imana yarobanuwe ku bw'ubuntu bw'Imana ariko arakoreshwa ku bw'ubuntu bw'Imana kandi azobibazwa. Kandi azobibazwa guys. Gokano nakanyuma rero donc ni ibyo arondera kunezereza Imana no kumvira Imana. Maye kukunezereza amen bise sinda kunezereza muga nkaba namunezereje kubera nihanganiye kubera hari uzoha contract azombaza. Okay ko umenye ubu nawe ari ahantu byahereye kandi jewe sokre ndayizi nta muntu angejeja
niyo reka shareka sindaguteza ibibazo ntugire nabi akoko rero ngakubise akunze ku kayi Pastor Lopez nukuri urakoze mugabo ndashaka tubwire abari ko araturaba abari ku isi yose abari hagati mu gihugu abari muri ca gihugu basigaye bita ko ari igihugu c'amasezerano muri Canada abari hehe ndasabye tubwire amakuru yawe integuro ufise muri 2026 twitegure bimeze gute okay ndafise ibiteramo bitatu mu bihugu bitatu Chambere kizoba muri Belgique Bruxelles le 2 mai hageze aravyo giye kwitegurira byihuta cyane ndatumirira abantu ni gikorwa nkuko bayibonye ku maafishe benshi mana toujours yandongoye gukora ku buntu ariko kandi tari byoroshe surtout ari mu mahanga hamana igikorwa ndiko ndategura nka jewe no babwira ko tubiteguriye neza tukorera muri sale nziza sama standard meza ko turitegura no muziki no mu mwe turabatumiye nubwo rero ariko ubuntu twaratanze ko kwiyandikisha biri obligatoire uko kuri site pastorlopez.bi ariko amatwa nsumira ibibanza byaruzuye QR code muratwimye iriko gusa igihe Imana yaduha kandi kajyo nyene Imana yakandi kajyo tuko turabibaza kuri salle tuzobimenyesha abantu babibone ku social media kumbure kugira ngo n'abantu baguma twandikira byaranse jewe turabe ko bashobora kugira kuronka ko kajyo yego mugumane ivyizigiro kandi mu bisengere iyo ni ya mbere ama osi turugura imiryango abantu bashaka dushigikira uretse ko ari igikorwa dukora kuko twabwiye kubikora uko mu mutima tuba tuboshwe mvuze kubohwa ni kwa kundi uvuga ati yo mana none bizogenda gute kwizera Imana gakora ikigwi rero turugura akajyo ko abantu bashaka dushigikira yaba bari Canada hariho Interac yaba bari muri Belgique hariho Le Compte bari Paris bakoresha Paylib Revolut bari muri Europe donc barayikoresha cyane twama no gushaka indi zelle ku bantu bari muri Amerika bashobora gucisha ko na Lumicage ku bari mu Burundi eko numva ari ivyo hama turafise rero niyo mu Burundi tariki 5 z'ukwindwi eko hama ya gatatu niyo muri Canada le 12 septembre muri Ottawa le 19 septembre Montréal na le 3 octobre muri Edmonton ngiyo isi yose kubw'ubuntu kubwo wamutume mushefu do project wiwe yamurungitse mwavyumvise kuri bakunzi bo kukayi mwavyumvise abo mu Bubiligi babakunzi bo kukayi badutera batwankuraja buri gihe Pastor Lopez arahari mu Bubiligi itariki 2 mukurikirane imbuga ngurukana bimenyi ziwe ziravyanditse n'ama adresse jewe adresse y'imbwirengirano canda yibagira ubunyene yo mu Bubiligi Mugabo dutera tujimere ne vous en faites pas hanyuma hariyo niyo mu Burundi yatubwiye amatariki 5 juillet le 5 juillet mwitegure rero mwavyumvise ubu tuzoba tugiye gutazira apana lieu de rencontre ya tuzoba tugiye gutazira mu by'ukuri twize yatwigishije naca tatubwiye ego muri Canada mwavyumvise muri septembre mwitegure byose biri turaza kubereka ngaha nyene ibi muri ko murabona aje dushira kwa kafishe ngikibaje ego byose ngibi birivugira mu Bubiligi mu Burundi no muri Canada duhamagarira abantu bose kuzohaba abari mu Bubiligi abari mu Burundi abari muri Canada hanyuma kumva afise ico yoterera kuri ico gikorwa arahawe ikaze ahanyene byose amadetail ariko rero nagira fate umwanya wo gushimira Pastor Lopez mukanya gatoya mwari mufise igihe no kuri muririmbyi yaravuze ngo twarabasengeye cyane twari turushe kwera mugabo turumva icabaziritse
hari uwagutumye nyene utategerezwa kugaba urumva kandi tugushimire ko wabaye umuntu erega natwe wari kuduteza ibyago bikaduhitana ukaduhitaniza warakoze rero kudaduhitaniza ubu rero turabitahuye twizere rero yuko n'ikindi gihe tuzobahamagara ariko cane chef wa projet yakwemereye muzokwitaba nta kizokubuza yakwemereye n'amahoro cyane Imana ishimwe rero nabashimiye namwe ego turabibashimiye gose naho ubutaha abakunze kino kiganiro mugire like babandi badakunda kuvuga mwigire like babandi rero bakunda kuvuga akajambo ndabahimirize mwandike commentaire nukuri wumva nezerewe na Pastor Lopez kukayi ico yagufashije ucandike ibyo byose tuzobimurungikira nazo bari mu bubirigi ari mu mana y'akandi kajyo ibyo byose tuzobimurungikira ego abandi niyabone mutari bwiyabone kugira ngo murushirize kubona ibyiza tubateguye muri Pam Channel TV naho ubutaha nkaya mango peace and love asezera abakunzi banje Pastor Lopez